concert hamwe na kohari yacu Voix des Anges zirafitaniye ubucuti bumaze igihe kitari kinini cyane ariko bumaze igihe buvutse turiko turabukomeza. Hari abo twakoranye ubutumwa usanga baragiye mu makohale barimutse bakaja gukorera ubutumwa aho begereye, usanga rero bari mu makohale atandukanye mwo niyi niho rero ubucuti bwacu bwaciye buza buratangurira, turiko rero turabuduza. Kohare Voix des Anges hano mu gisagara ca Bujumbura iri mu makohare novuga ya mbere uravye n'amahiganwa agize iminsi aba kandi n'ubu mwavyerekanye. Mbega ubuhinga mubandanya mukoresha kugira ngo mubandanye mugira nkabijya mwatweretse no munsi mubigenza gute? Murakoze cyane. Kohare yacu nkuko wari ubivuze muri festival Tereza Mwiza iheruka twarashoboye kuronka ikibanza ca kabiri. Ivyo rero biva muri bya bikorwa by'amarepetition kwama uri kuragerageza gushika utari bwashike kuzana amateknike mashasha mu kuririmba, nivyo bishobora gutuma utera imbere hakuguma uririmba bya bindi nyene wari usanzwe umenyereye. Ni kwama turiko turarondera abahinga batandukanye badufasha bakadutera ivyiyumviro bitandukanye kugira ngo tugume dushika ahandi tutari bwashika tutarashika. Amashi menshi kuri no chorale yaje kwifatanya na chorale bihuza kandi bakundana Cœur de la Résurrection, ati imogira concert tutari kumwe naco mo kwishoboza niho turi rero natwe. Uhoraho umunsi w'uhoraho karibu kaze. Merci beaucoup.
ba Action Vibe TV iteka ryawe iteka ryandi iteka ryacu kwemera kuvyara ubuzima turi kuri Nyabagere Conference Hall ariko habera concert twaba turi kumwe n'uwari muri ino concert abanze atwidondore aca tubwira ukuntu yabonye ino concert. Jenny twa Juste Emmanuel Muhingabo nkaba nduwatumiwe ndi muri chorale yatumiwe muri ino concert Chorale Voix des Anges ikorera ubutumwa muri Paroisse Kinindo Regina Pacis. Ego ino concert mwayibonye gute uravye abajya baririmbye bo muri Centre Jeune Kamenge? Ino concert byaboneka yuko ari concert biteguriye umwanya ukwiye, ubona yuko bagize indirimbo nyinshi zitandukanye, uboneka yuko bari bashizemo ishaka ryinshi mu kwitegura. Ego mwebwe mwatumiwe nka Chorale Voix des Anges yo mu Kinindo, mbega ubucuti buhari na Chœur Petit Chanteur Centre Jeune Kamenge ni ya Chorale yagize concert hamwe na Chorale yacu Voix des Anges yafitaniye ubucuti bumaze igihe kitari kinini cyane, ariko bumaze igihe buvutse turiko turabukomeza. Hari abo twakoranye ubutumwa usanga baragiye mu makohale barimutse bakaja gukorera ubutumwa aho begereye, usanga rero bari mu makohale atandukanye mwo niyi niho rero ubucuti bwacu bwaciye buza buratangurira, turiko rero turabuduza. Chorale Voix des Anges hano mu gisagara ca Bujumbura iri mu makohale novuga ya mbere uravye n'amahiganwa agize iminsi aba kandi n'ubu mwavyerekanye. Mbega ubuhinga mubandanya mukoresha kugira ngo mubandanye mugira nkabijya mwatweretse no munsi mubigenza gute? Murakoze cyane. Chorale yacu nkuko wari ubivuze muri festival Tereza Mwizi heruka twarashoboye kuronka ikibanza ca kabiri. Ivyo rero biva muri bya bikorwa by'amarepetition kwama uri kuragerageza gushika utari bwashike kuzana amateknike mashasha mu kuririmba, nivyo bishobora gutuma utera imbere hakuguma uririmba bya bindi nyene wari usanzwe umenyereye. Ikwama turiko turarondera abahinga batandukanye badufasha bakaduterera ivyiyumviro bitandukanye kugira ngo tugume dushika hahandi tutari bwashika tutarashika. Ego akajambo mwobwira ayandi makohare kugira ngo azarategura amakonsere nkuko nyene icubahiro umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura yabisavye ati yaba byakunda amakohare ku mwaka yogira nka concert nakaya akabanga mwobibira. Urabivuze byukuri igikorwa ca concert ni igikorwa iyo ugiteguye neza ubona yuko hari ibintu byinshi utaruzi ukaca usanga urize kugira ngo concert ziryohe. Kugira ngo concert ziryohe novuga nti ni guhitamwo indirimbo zisaba kwiga ubuhinga bushasha. Novuga nti indirimbo z'aba compositeur bakera cyane bandika imiziki ihiyanywe rwose itoroshe, ivyo nico bishobora gutuma utera imbere ugatera imbere nyene chorale abakoriste baziririmbamwo bagashobora gutera imbere ubuhinga bakoresha. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Merci.